Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye guha Imana icubahiro kuko isubiye kutwongera umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Mukunzi wacu Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye kuko uri Imana yacu. Tugushimiye kuko watuzigamye, wazigamye bene data, nanje waranzigamye, nuhabwe icubahiro. None rero Yesu, muri uno mwanya tugomba kuganira nabo, ndakwinginze mureke ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukone natwe, kandi ico udashaka ko kivugwa mu izina rya Yesu Kristo ntikivugwe. Kristo Yesu, ndakwinginze kugira ngo ubone umwe wese cakenye ukimuhera ubuntu uzobukoze. Muri aya majambo wirekane ko ari we Mana, umuhezagire ushoboze, kandi bene data bankurikirana ubahezagire mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ndasubiye gushima data wa twese ahoraho kubw'uyu mwanya mwiza Yesu aduhaye. Uyu munsi ngomba kutuganira namwe ku jambo nasomye riranezera, rivuga ngo ntawe uzobura impera y'ibikorwa yakoze. Haleluya, ntawe uzobura impera. Muririmbyi yavuze, hariho umuririmbyi umwe yakaririmbye ngo ntawe uzobura ingero, ntawe uzobura ingero, ntawe uzobura ingero y'ibikorwa yakoze, nta n'umwe. Haleluya, ntawe uzobura ingero y'ibikorwa yakoze. Mu byahishuwe Yohana naho haraho nasomye haravuga ngo ibyo dukora byose ngo birandikwa. Imana ishimwe, ibyo dukora byose birandikwa, byaba ari bibi byaba ari byiza. Hariho umumarayika yama yandika ibyo umuntu akoze byose. Natwe bw'abana b'abantu niko bimeze. Ushobora kuba utandika ku rukaratasi mugabo urandika mu mutima. Umuntu yakugiriye neza ntumwibagira, n'ico yagukoreye uracibuka, n'igihe yakigukoreye uravyibuka byose. Naho tugenda turakura ariko batugiriye neza ntitubibagira. Nk'ubu ndibuka umukozi w'Imana umwe yigeze kumpa amafaranga 300, kandi hari kera naho nari mpagaze nari ndayakenye cyane. Imana nimuhezagire. Ndavyibuka, nkibuka umukozi w'Imana ari hano wundi. Oya ndavyibuka byose. Ego, ibyo umuntu yagukoreye byiza ntushobora kuvyibagira. Kumbura ibi bibona vyibagira kuko umuntu ataguma ariko aramedita ku bibi umuntu yagiriwe, ariko hari igihe ushobora kuvyibuka navyo nyene. Hari nk'ikintu kibikwibukije uravyibuka, ariko ibintu umuntu yagukoreye byiza yemwe byama byanditse ahadafutwa. Imana ishimwe. Tugomba kuganira rero ku muntu yitwa Moridekayi. Moridekayi yari umuntu yakora ku kirimba c'umwami, hanyuma kandi yari mu muryango, yari umwe muri desande yo mu Babenyamini, yari umuyuda rero uyo ngo yari yarareze umukobwa wo kwa se wabo, yitwa Dasa, irindi yitwa Esteri. Hama rero ngo yari yaramureze kuko abavyeyi biwe bari barapfuye. Urumva ko umuvyeyi wa Esteri yavukana na se wa Moridekayi, yari mushikabo rero ngira ngo. Hama rero yari yararezweho, kandi ngo yama mwumvira mu byamubwira byose. Rero igihe kiragera, urumva ko umwami Moridekayi rero yakora ku kirimba c'umwami. Hagera igihe abantu bo ku kirimba, abantu bari bakorana na Moridekayi ku irembo ngo bacunga irembo, abo bantu habamwe abantu babiri bagira imigambi mibi yo kugirira nabo umwami. Babigize iyo migambi, Moridekayi aravyumva. Avyumvise aca abibwira Esteri. Ico gihe Esteri yari umwamikazi. Wumve ngene Imana izi guca inzira nziza. Aca abibwira Esteri ati nyamara hariho abantu bagomba kugirira nabo umwami. Esteri aca abibwira umwami ati koko hariho abantu naka na naka bagabiye kukugirira nabi. Niho rero umwami yaca atohoza, atuma abantu gutohoza ibyo bintu, basanga nivyo kuri, ba bantu baca barabumanika. Ngomba kuvuga yuko ikiza umuntu akora naho coteba
imana ntiyibagira ikintu umuntu yakoze. Oya, imana ntibyo byibagira. Bishoboka ko umuntu abyibagira, ariko igihe c'imana coco cama kiriho, aho imana izokwibukiriza ibintu vyawe. Ureke abantu babyibagira. Muribuka ko na Yosefu bucagihe yari afunzwe, yari yagiriye neza abantu, yari yarotoreye indoto. Hanyuma rero ariko bamaze kuva muri prison, bamaze gushika bashishikaye gukorera ubwami, ngo aca aravyibagira, kandi yari yamutumye ati niwashikayo uzomvugire, uvuge ko hariyo umuntu agifungiwe hariya kandi atacaha yakoze. Ariko baravyibagira, ariko igihe c'imana kigeze biribukwa. Ndagomba mvuge wewe mwene data uri kurankurikira, hariho ibyiza byinshi wakoze, byinshi pe. Hariho abantu benshi wakijije, bari bagira binjije mu rupfu, urabasova, ariko ibyawe nta numwe yabyibutse, nta numwe yabonye ico ciza wakoze. Mbere n'ibintu yanashoboka, ibyiza wakoze ni byinshi, ariko ibibi akaba ari byo bibuka. Reka ndakubwire ngo imana data wa twese twizeye yarakubikiye umunsi wo kuzogusubiza mu nkoko iciza wakoze. Haleluya. Turi kuri Moridekayi rero. Uyu Moridekayi rero amaze gukora ico ciza, ntaco yahawe ca recompense canke co kumushimira. Oya, ico bikoze barahanye abo bantu bagira bamwice, barafunze. Rero igihe kiragera, igihe c'imana ni ciza. Nshuti nkunda, ndakwinginga ngo wamurindiriye igihe c'imana, ntuzuhutagize ibintu, ariko uvuga uti imana ndarindiriye igihe cawe. Kuko igihe c'imana, iyo ivyo bintu bije mu gihe c'imana, biba bije gukora ikintu gikomeye cane, ikintu grandiose, atari nka kakandi gatoya wari ukeneye. Oya, ushobora kuba uvuga uti nakandi namugire neza, none heraba kubera ko atampa akazi kandi abishoboye, kandi azi neza ko namufashije akiri umwana, namurihiye amashuri, nagize hene, akaba atavyibuka uwo mwanya. Kuko hamwe yovyibuka uyo mwanya, petetre yoca aguha akazi, ukaba umudirecteur general nk'ahantu, canke nawe ukaba umukozi nyene asanzwe. Ariko imana irarindiriye ati reka bavyibagire. Hariho umunsi bizokwibukwa, atari bigirira akamaro wowe gusa, ariko ari bigirira akamaro sosiyete yawe yose. Haleluya. Niko vyabaye kuri Moridekayi. Moridekayi ico gihe ntibamugiriye neza nk'ivyo bari bakwiye kumugirira neza, baravyibagiye. Ariko igihe c'imana gishitse, dusome umurongo w'Imana, ijambo ry'Imana muri Esteri. Muri Esteri igice ca 6, ushaka urahera ku murongo wa mbere, ariko kugira ngo tuganye umwanya, reka duhere ku murongo wa mbere. Ngo umwami akuza Moridekayi kuko yamukijije abansi. Iryo joro nyene umwami abura itiro, aca avuga ko bazana igitabo kidondora ibigenda biraba ku nganji y'umwami. Haleluya. Abura itiro, aca atuma ko igitabo bakizana. Imana ishimwe. Ico gitabo baba bacandikamwo ibigenda biba byose ku mwami. Rero aca agomba kuba aragisoma kugira ngo nyene agatiro kabe karaza. Niho yaca asangamwo inkuru ikomeye cane. Ku murongo wa 2 ngo basanga canditswemwo yuko Moridekayi ari we yareze Bigitana na Tereshi, babiri bo mu nkone z'umwami, bo mu barinda umuryango, yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. basanga byanditsemo. Nuko umwami arabaza ati mbega uwo Moridekayi hari ishimwe cyangwa icubahiro yahawe kubw'ibyo? Maze abakozi b'umwami bamuha ibyo kunywa, baramwishyura bati ntaco yahawe. Imana ishimwe ko nawe ataco urahabwa. Kubona utaragihabwa ni uko urindiriye kuzohabwa iki kimaze gusumba. Imana ishimwe. Umwami aramubaza ati ninde ari mu rugo? Kandi aho nyene Hamani yarashitse mwishikiro mu rugo hagati bwami.
azanywe no gusaba umwami ngo amanike Moridekayi ku giti yamuteguriye. Simbanje kuvuga byinshi, ariko hagati umwami amaze kumenya ko atacu yamuhaye, yaciye avuga ati none ninde womenyera ari aho hanze mu rugo. Wa muntu amusereva aca amubwira ati aho hanze ndabona hari Hamani, ati mumbarira nze hano. Kandi mumenye ko icyari kizanye Hamani kimuvanye imuhira, yari asize amanitse igiti ngo agomba gusaba umwami ngo barekure Moridekayi agende kukibambwako. Nico cari kimuzanye, nico cari mu mutwe wiwe. Ashitse rero akitamanjuye atarashikira umwami ngo amubarire ikimugenza, ahubwo umwami aca aramutanga avuga ati nimumumpamagarire aze hano. Baca baramuhamagara. Hamani aca aragenda. Hamani yari asanzwe afitanye imigenderanire myiza n'umwami. Umwami ashatangura kumuganiriza kuko yari asanzwe amuganiriza. Waca aramubwira ati mbega buriya hajya uwo ushaka jewe guha icubahiro no mugenza gute? Buriya abantu abakonseye barabaho, kandi abakonseye ni beza. Rimwe na rimwe haragihe bagukonseye ibintu byiza, hari igihe n'igindi bagukonseye ibintu bibi. Umuntu akenera abakonseye ntuzurondere umwe, uzorondere nka 3 batandukanye. Abo nibasanga bahurije ku kintu kimwe nze wemere. Uyu muntu Hamani aca aravuga ati mwami ndakuyanki, umuntu ugomba kwicubahiro wewe. Mu mutima acagira kakana ngo hari uwundi atari jewe, aca yimba ko ari we. Vya bindi yifuza ko bamugirira bomugirira aba ari byo avuga kugira ngo babimushikirizeko. Ashavuga ati yo ati wowe ushaka guha icubahiro wewe, ati nukuvuga ngo uwo murondera ya myambaro myiza uhora wambara. Ijya nyene ukamuronderana rwa rugori uhora wambara, bakamushyira no kuri ya farasi yayindi nyene uhora ugendera kugira ngo byerekane ko umuhaye icubahiro. Bakamushyira hana ya pete yawe ukunda kwambara, hanyuma ugaca urondera umwe muri ba bandi nyene ukunda, agaca aza akamushyira kuri iyo farasi, agaca agenda amutambagiza hose, agenda aravuga ati henguye umwami akunda, henguye umwami akunda, henguye umwami akunda. Yesu we, haleluya. Umwami arabyumva arabishima, ati aho rero ati ibyo ye nibyo atana kimukuyemo, uca ugenda ibigirire Moridekayi, ujya uza gusanga ari ku irembo. Mwibuke ko yarazanywe no kumusaba ngo uwo nyene bagende kumumanika, ariko data wo mwijuru ubwo nyene ahinduye ibintu muri iyo segonde nyene. Yesu we nuhabwe icubahiro. Moridekayi yari afise ubwoba, hariho ibintu hariho inkuru yari yaramamaye yuko abayuda bose bagomba kwicwa. Ico gihe rero Moridekayi yari ababaye, yari afise umubabaro, yari afise agahinda k'iyo nkuru iriko iravuma. Ibintu biba birahindutse. Yesu nahabwe icubahiro. Ugusenga ni kwiza. Imana ifise uko igenza, Imana ifise uko ikora. Haleluya. Imana ifise uko ikora. Rero Moridekayi aca umukono wa Hamani, ni wewe wazanye za mpuzu uramwambika. Kuko Hamani yavuze ati uwo mwami ahaye icubahiro, umwe mwami akunda, abari bamuzaniye izo mpuzu agenda mwambike. Wewe mu mutima we yaribaza ati ngira ngo ni naka haba ahabwa ubwo bubasha akagenda akazizana akazinyambika, niko yibaza. Ariko Imana ibikora uko nyene, icituma Hamani nyene, kuko niwe yavyivugiye ngo niwe agenda kumwambika, kuko yaramukunda. Mu mikono ya Hamani, mu ntoke za Hamani hajamwo za mpuzu, rwa rugori, ya pete, ibyaki, aragenda arabimwambika. Aha harimo ibanga rikomeye cyane. Narimviriye ni mbega Moridekayi abibonye ari Hamani ariko arabimwambika yibajije gute? Yibajije gute?
yiyumviriye ingene wewe Hamani yarazi ko ari umwasi wiwe, yiyumviye ko ari umwasi wiwe, hama rero akaca abona ari waje kumwambika. Ibintu bitumvikana, ariko aramwambika. Haleluya. Kwa kuboko kwa canke kwa kundi amanikisha ca giti aba ariko aza kumudekora. Imana ishimwe, aramwambika impuzu y'ubwami, aramwambika urugori, aca aragenda aravuga amajambo. Imana aha tubona ukuboko kw'Imana, Imana ingene ikomeye ishobora gufata ka kanwa kavuga ya majambo y'amarogotano, ako nyene kagakoresha kariko karavuga ayandi majambo anyuranye n'ivyo ariko arimvira. Akanwa katutse Moridekayi niko kanwa kagiye karamamaza ko Moridekayi ari umukunzi w'Imana, ari umukunzi w'umwami. Kubw'Imana data wa twese. Rero bene data, iri jambo ritumenyeshe ngo niba warakoze ikintu ciza, Imana izokikwishura. Niba itarakikwishura irakubikiye umunsi wo kuyikora. Wowe gusa apfa gukora ibyiza mu mibereho yawe yose. Umwana umugirire neza, umutamu umugirire neza, umuntu wese umugirire neza, aho uca hose ugengwe n'ibyiza, kuko igitabo c'Imana n'ubu nyene abamarayika baracandika. Haleluya. Abamarayika baracandika, ntibaruhuka gushika uriya munsi uzopfira, kuko umaze gupfa nta bintu uzogikora. Ariko n'ivyo uzokora ukiri kumvira, ukavuga uti nanjye amafaranga nasize ni mumpere naka, biya byose bizokwandikwa. Haleluya. Hariho umunsi bizosomwa. Ibi byose dusoma muri Ancien Testament ni igitutu c'ivyo tuzobona, ni igitutu c'ivyo muri Nouveau Testament. Yesu nahabwa icubahiro. Havuga ngo Moridekayi ivyo umwami yakorerwa byose baravyandika mu gitabo, no mwijuru hari igitabo bandikamwo igitabo ivyo dukora byose. Iri jambo Imana yabajije umwami yabajije Hamani ati mbega uwo nogirira neza nomugira gute? Agaca avuga ngo ubamugire gutya, bamugire gutya, bamugire gutya. Nivyo yifuza, kuko ariko arivuga, yari yumva umenga ni we nyene biraba ati ye icomba impuzu z'umwami nkazambara, ese cyo mugorugori nkagwambara. Bibone donc umuntu aca asoma umutima wa Hamani ingene yarameze, ibyo yari yifuza muri we. Yari yifuza ko nawe hariho umunsi yogendera kw'irya farasi umwami yagenderako. Imana ishimwe. Aca bivuga rero, abisohora ibiri mu mutima, arabisohora. Umwami ati ivyo nyene bikorera uriya. Bigarukana kuri rya jambo ry'Imana rivuga ngo ivyo mushaka ko abandi babakorera aba ari byo namwe mubakorera. Haleluya. Niba ashaka ko girirwa neza n'Imana, canke niba ashaka ko jewe bampezagira, nanje nimpezagira abandi. Uku nifuza ko bimbako nindabikorera abandi, umwami nawe ndazobinkorera. Imana nihabwa icubahiro. Ibyo twifuza ko abandi badukorera aba ari byo tubakorera. Iri jambo rya Hamani ryaje kwerekana neza yuko ijambo ry'Imana ari ukuri. Nta kuntu iyo yari kumubarira ati mbega ko Hamani mbega ko Moridekayi ngomba kumugirira neza, ushaka ndamugirire neza gute? Iyo yari kumubara iryo jambo, ndizera ko atari kuvuga aya majambo ameze gutya. Yari kuvuga ati ugomba kumugira neza, numuhe amafaranga angana gutya anye peut-être, canke naho numugurira inzu hariya, canke naho nungire gute. Arafise uko yari kubikora, ariko ntiyari kubikora iyo akamubarira ko ari we. Ariko none haramuhishira avuga ati uwo nshaka kugira nawe Imana yo mwijuru icituma vyiherereza ko ati nta wundi ni jewe. Aca bivuga nkaho ari wabishaka. Imana icishitsa ivyo kuri Moridekayi. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Bene data, aya majambo natwigishe uko ushaka ko bagukorera aba ari gukorera abandi. Ariko uyu munsi ibyo dukorera abandi tubakorera nabi, mu gihe natwe tugomba yuko badukorera neza. Twigarure rero. Niki gituma ugenda ugacinya umuntu ukamubeshera, ukavuga amajambo atariyo kugira ngo bamubone nabi. Ariko wewe ukifuza ko aho ugenda hose abantu bose bakubaha, bakubona neza, kandi nawe utazi kubitera abandi. Imana idufashe. Imana yo mwijuru niyo ibikora.
ku bwa Moridekayi ntibyari gukunda ko yokwambikwa impuzu z'umwami kandi akora ku irembo, ari umunyezamu, ntibyari gushoboka, ntibyakunda. Ariko Imana ibishatse iraca inzira. Haleluya! Ndashima Imana yo mwijuru izi guca inzira. Imana irazi guca inzira. Ndetse n'ivyo byari kugorana ingene yari gushikiza iyo raporo y'abo bantu bagomba kumwica, byari kugorana, ariko Imana yari yaramaze guca inzira irungika Esiteri kuba umwamikazi. Nawe Esiteri bari bafitaniye de relation na Moridekayi. Nukuvuga ngo Imana yari yamaze guca inzira kera. Turashima Imana inzira Imana igenda ica mu bugingo bwacu. Hariho inzira Imana ica mu bugingo bwawe, hariho inzira Yesu ariko araca kugira ngo ibyo yagusezeraniye bishike. Rindira, hariho inzira Imana iriko iraca kugira ngo vya bindi yakubarira bishike, kugira ngo vya bindi uhoraho yakubikira bishike. Hariho inzira Imana iriko iraca. Iyo nzira Imana iriko iraca uyirabe muri iyo muyaya ukoresha mu nzu yawe, uyirabe muri ujya mukozi mwicana mu kazi, uyirabe muri wa mubanyi wawe mubana mu nzu, uyirabe muri wa mugenzi muherutse kugiranira de contact, umurabe. Inzira y'Imana. Haleluya! Inzira y'Imana. Inzira y'Imana iri mu buryo bwose, iri ahantu hose. Ushobora kwirabira muri hantu ukavuga uti uriya anye ko afise igiti kandi akaba ari muri umunanje, nta probleme, Imana iraciye, donc biragenda neza. Suko oya, bishobora kuba gutyo ariko ntagohe. Ariko bigashobora kuba uzinanye n'ubundi muntu wo hasi cyane, ariko ubona bakaba afise umubosi wiwe bimeze neza, ugasanga biraciyemo wowe utari wabyiteguriye. Rero inzira z'Imana tuzireke, ntiturabisha amaso, turabishije amaso twopotera. Ariko hanini Imana ivuga iki muri wewe? Kora wizeye Imana, senga Imana, rondera Imana, korera Imana. Haleluya! Ndakubwira nti korera Imana, mugenzi wanje korera Imana, mugenzi wanje genda wumvira Imana, mugenzi wanje genda wubaha ijambo ry'Imana, uhindira agashitsi imbere y'Imana. Iyi Mana nizi gukora ibirengeye by'abantu bokora. Iyi Mana niyo yakoze ikintu gitangaje. Hamani akaza kwambika impuzu akagenda atambagiza Moridekayi, amuvuga ko amajambo meza, kandi mu rugo iwe hamanitse igiti cyo kumumanikako. Uyu mwami ni watuma umwasi wawe agukorera. Umwasi wawe yagomba kukwica akagenda arakuririmba, yabyanga yabikunda, kuko hariho pression kuri we, kuko hariho ukuboko kumutegeka gukora ibyo, akabikora kandi atabikunda, ariko bigakoreka. Yesu nahabwa icubahiro. Rero Imana ifise ubushobozi bwose. Mureke duhindira agashitsi imbere iyo Data wa twese ahoraho. Uyo ni wakora ibidaserangurika, uwo ni watuma wa wundi avuye hariya mu nka, avuye hariya kuruto kwibaza yuko yopfa yashitse ahabona hari izuba, uyo ugabona araje arashitse hariya. Yaje gute? Byagenze gute? Wamubaza ufise diplome imeze gute? Wize hehe? Wakuriye hehe? Wagenze gute? Ukasanga akubwira nka Dawidi, jenda niragiriye intama, jewe ndari hariya. Ariko afise ibanga ry'Imana, afise n'ubwenge Imana yamuhaye, afise n'ubushobozi muri we, mu bushoboza gukora vya bintu byose agiye gukora. Yesu nahabwa icubahiro. Ico ndiko navuga ngaha nuko Imana ifise inzira yo kudushikana kuri vya bintu yagutegurira. Imana ifise inzira yo kugutabara naho ubona yuko wewe ntavyo ubona, ariko Imana yaramaze kuyica tayari. Moridekayi ntiyarazi icyo Esiteri azomara mu muryango wabo, ntiyarazi icyo Esiteri azomara mu bwoko bwabo, ariko Esiteri yabaye uw'akamaro kuri Moridekayi no ku bwoko bwose bw'Abayuda. Haleluya! Ca ciza Moridekayi yakora cyo kuburira umwami ntiyaronse impera hajya nyene. Amena! Kuko Imana yari imubikiye impera izogirira akamaro we n'umuryango we wose. Turindira impera y'Imana. Impera y'abantu tuyireke. Iyo umwami yari kumushimira muri kiriya gihe, petetre ko ari kumushimira akamuha ikintu, ariko ico kintu nticari kuba gikomeye nk'ico Imana yamushikije ko muri ico gihe. Imana yamushikije ko ikintu gikomeye cyane cyo gukura ubwoko bwose, ikabukura ko urupfu rwari rwabagenewe. Rero dukora ibyiza ntiturambirwe,
Yesu arazi ibyiza bidukwiriye, kandi turindire recompense yacu mu gihe cayo, igihe gikwiye gishitse. Haleluya. Ndakundira ijambo ngo igihe gikwiye, igihe cashinzwe gishitse. Igihe ikintu kimaze kwera neza aba ariho ugisoroma. Ntugisorome kitarera, wosanga kitaryoshe. Ariko urindire umwanya bikwiye kumara aba ariwe bimara. Imana imuhezagire inshuti yanje, wowe ubundanye ivyiza wakoze, Yesu agiye kubigusubiriza mu nkoko. Wewe ubundanye ijambo data yakuvuze ko agiye kurigushikiriza. Wewe ubundanye amasezerano y'Imana, Imana iri kuyaca inzira yaha ayo masezerano azocishwa. Haleluya. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Wewe uri kuribaza kugira nabi umuntu, yo Mana we, ivyo bintu biguhe kwibaza muri Hamani ingene yagiriwe imbere ya Moridekayi. Biguhe kwibaza ingene yamaramanjwe imbere yiwe yagira aje kumanika. Hari umurongo nasomye hariya muri Esteri. Nitwasomye menshi ariko nabibabwiye. Hajya muri Esteri igice ca 6. Esteri igice ca 6 hariya ku murongo wa 13. Turabe ingene Hamani ashitse muhira, ahejeje kumutambagiza, ahejeje kumuzungurutsa hose, ingene yashitse muhira akavuga. Yavuze ati ku murongo w'13 ngo maze yiganira Zereshi umugore wiwe n'abagenzi biwe bose ivyamubayeko vyose. Nuko abahanuzi biwe na Zereshi umugore wiwe baramubarira bati, kutanguye gucurangurizwa imbere y'uwo mu Moridekayi, asangwa ari uwo mu ruvyaro rw'Abayuda, ntuzomushobora, ariko uzocurangurizwa imbere yiwe nta kabuza. Ndagomba mvuge nti wa muntu w'Imana, wa muntu uja ngaho ukagira nabi abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana, abantu bitiririrwa izina rya Yesu Kristo, abantu bafise Imana muri bo, ndakubwira ngo ubihange. Niba ufitiye inzigo canke akazikira canke ikintu cyose ugomba kugira abana b'Imana, ndakubwiye iri jambo ryabaye kuri Hamani rikwibutse ko niba ari umuyuda, umenye yuko abene Imana nibagwanirira. Umenye yuko abantu bene Imana, data niwe ashugurika n'ivyabo. Nuko rero ndakwifuriza mwene data, nawe ube mu ruhande rw'abantu b'Imana, abantu bakora ivyiza, Imana ikazobibasubiza. Ariko niwaja mu ruhande rw'abantu bagirira nabi abantu b'Imana, ivyo navyo umenya kuzonja ingaruka zavyo. Umwami Yesu Kristo nabahezagire. Yari amajambo nagomba kubabwira nti bene Imana ni mureme, bene Imana ashishikara mukora ivyiza, bene Imana akararo ka Moridekayi nikabashike, mumenye ngo ibyanyu byaranditswe kandi data azobibasubiza mu nkoko. Haleluya. Nawe Hamani, heba inzira yawe mbi, heba inzira yawe mbi n'akazikira kawe, kuko nta kindi kazogushikanako atari ukurya ivyako nyene. Inzikira yawe n'inzigo yawe ugirira abana b'Imana bazokama bagirirwa neza ubirorera. Ubarondera urupfu ahubwo ubona bashishikara kugwira, ubaronderera gupfa n'inzara ahubwo ushishikara kubona bavyibuha. Nuko bimeze kuko Imana iri mu ruhande rwabo. Nuko rero bene Imana nibaha umugisha, Imana ibahezagire. Amen. Data urakoze kuko uri kumwe natwe, ndagushima kuri iri jambo utanze, ndagushimira Yesu Kristo kuko twigishije ngo dushishikaye gukora ibyiza ntiturambirwe. Haleluya. Kandi nitutabona twaronse impera bijanye n'ibyo twakoze, Mwami Yesu uravuga uti nitwihangane kuko wewe utajya ingurire y'umuntu n'umwe, kandi wewe Mwami Yesu Kristo nta kintu na kimwe wiregagiza, nuko igihe cacu kitaragera gusa. Mana ndagushima kuri bene data bamaze kubona agacu, yo haleluya, yuko ivyabo bizokwibukwa. Ndagushima kuri bene data bariko barasubizwa, Mwami Yesu Kristo, ndagushima kuri ba Moridekayi bariko baragirirwa neza. Data ndagushima ku byo wateguriye byose abakwizigira. Uhabwa icubahiro muri byose, n'izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Yesu abaha umugisha. Nari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi shende tuvugirako ni shende Habonayo, kandi
nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibaha umugisha mwese, amen.